cyatumye twandika iki gitabo twashatse gutera ivyiyumviro y'ingene iki kibazo c'igwirirana ry'abantu coshobora gukemurwa mu Burundi mu maguru masha, kuko turerekana muri iki gitabo ingorane Uburundi burimo, si n'Uburundi gusa, mwumvise yuko ari n'ibindi bihugu vya Afrika. Tukerekana ibiharuro y'ingene iki kibazo kizobandanya gitera ingorane mu gihugu gushika mu mwaka w'ibihumbi 2000, kandi turerekana n'ingene igihugu gishobora kuvyifatamo. Ubwa mbere na mbere tuvuga yuko bugabanya imvyaro. Ivyo twaravye twasanze nko muri uwo mwaka w'ibihumbi 2017 hari abana barenga 5 ku rugo rumwe rwubatse. Ku mukenyezi mu ncamake usanga ari nk'abana barenga 5. Abo ni benshi cyane. Tuvuga yuko igitigiri cy'abana mu rugo rwose rwubatse cogabanuka rwose kikagabanwa nka kabiri. Kwerekanye aho Burundi bugeze mu vyerekeye ivya couverture contraceptive, n'uburyo burashe bushobora gutuma icyo kibazo gikemurwa n'ingoga. Ariko ivyo ntibikwiye. Hariho ubushakashatsi bwerekana yuko abigeme bize baciye ubwenge bagira abana bake, ntibagira abana 5. Hariho n'iyindi migambi itajanye niyo yo kugabanya imbyaro itegerezwa nayo kwijukirwa igatera imbere, nk'ivyo vyo kwigisha yuko leta igerageza nk'abigeme bose bakaba bari mu ishure bakagira ubumenyi, hama n'ivyerekeye amagara y'abantu. Mu myaka iheze bagira abana benshi kubera urupfu rwahitana benshi. Mwabonye yuko mu Burundi haheze uko imyaka ihera nuko impfu z'abana bakiri bato zigabanuka cyane. Mu nzira yo kugabanya umurindi w'igwirirana ry'abantu twatanze uburorero bw'ibihugu ku bihugu vyo muri Aziya. Ntitwatanze burya burorero kugira ngo Uburundi bukurikize uko babigenjeje uko nyene. Tugiye kuraba uko babigenjeje ntiho buri cigwa tuvanamwo. Mugabo ntidutegerezwa gukurikira uko babigenjeje, ariko turavye ibyo bagize kugira ngo bashike ku kugabanya imvyaro mu myaka 40-50 bakaba bavuye kuri 5 bakaja kuri 1.2. Titwobura icigwa tuhavana, tutarinze gukurikiza tuti bagize uko natwe duteza kugira uko, ko dutegerezwa gufata inzira ijanye n'imico y'abarundi. Kandi turazi neza ko twisunze imico y'abarundi hariho inzira zoroshe zuko abarundi bo vyumva bajanye n'imico yabo, kandi tukagabanya imvyaro. Uko imyaka ihera niko amatongo azoba ububerebetwe. Twaberetse ibiharuro uko bizoba bimeze mu bihumbi 2000. Iyo rero igihugu kidafise uburyo bwotuma abo bantu babaho neza, igwirirana ry'abantu, igitigiri kinini cy'abantu ahubwo kiba kibaye impambamye. Nico gituma tuvuga tuti ico kibazo nta kugifata mu minenengwe. Leta n'abakorana bose na leta bategerezwa kucicarira bakagikemura.